Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe, ndanezerewe ko nongeye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Turiko turiga kino gitabo c'umutima w'umuntu, twararavye intangamarara, turabona no mu gice gikurikira ibigize igicapo ca mbere, aho igicapo ca mbere kirimwo ibikoko vyinshi bagereranije n'ivyaha bikunda kuba mu mutima w'umunyavyaha. Ubu naho tugiye kuraba muri kino gice gikurikira ibiri mu gicapo kigira kabiri, arico cico mubona, turabe ibikirimwo, cane cane turabe eta y'uwo mutima. Uwo mutima ingene bawugereranije n'umuntu atanguye kwihana, umuntu atanguye kuva mu vyaha, umuntu atanguye kurondera Imana, umuntu atanguye kumurikirwa n'umuco. Afise icegeranyo c'ivyo negeranije bikeya, tugereranije kuraba ingene bavuze kuri ico gishapo, baravuga bati iki gishushanyo cerekana umuntu atanguye kwihana no kurondera Imana. Bisiguranye ivyo tugiye kuvuga vyose biraza kuraba ku muntu cane cane atanguye kwihana, umuntu atanguye kurondera Imana, mugabo kandi nawe wamaze kumenya Imana, nuwagerageza kuvyumva uraza kumva yuko nawe ufashwa, nawe ufise ingene kino gitabo gishobora kukumurikira. Twibukanije yuko kino gitabo ari cirore c'umutima wawe, naho woba warihanye, naho woba utarihana, naho woba uri umuntu ariko arasubira inyuma. Yesu abaho umugisha. Tugiye rero kurabira hamwe ibintu bikuru bikuru biri muri uno mutima bibonekamo, cane cane rero nabonye ibintu bitatu. Ica mbere, turabonamwo umumarayika afise inkota. Iyo nkota rero niyo jambo ry'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Bibiliya itubwira yuko ijambo ry'Imana rifise ubukuba burusha ubw'inkota zose, kandi ijambo ry'Imana ngo ririnjira ngo rigatanya ubugingo n'impwemu. Ayo majambo tuyasanga mu Baheburayo igice ca 4 ku murongo 31, niho batubwira ati ijambo ry'Imana rifise ubukuba rikinjira rigatanya impwemu n'ubugingo, rigatanya ingingo n'umusokoro, ngo risuzuma ivyo umutima wiyumvira ukagabira. Ni ukuvuga umuntu atanguye kwihana amurikirwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ryinjira mu mutima rikagenda rigatandukanya ibi n'ibi, umuntu agatangura kumva yagirizwa ivyaha. Burya uwo mutima uba ari umutima uguma wagirizwa ivyaha, wumva ko ukwiye kwihana. Ijambo ry'Imana rimwibutsa yuko ingero z'icaha ari urupfu, kandi yuko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Uwo mutima uguma wagirizwa yuko hazobaho imanza bikawutera kwihana. Iryo jambo turisanga mu Baheburayo igice c'9 ku murongo 27. Umugabane w'umunyavyaha n'utizera uzoba mu kiyaga caka umuriro. Ukundi kuboko, ahangiye ku kintu kigira kabiri kiboneka muri ico gitabo. Turavye uwo mumarayika, mu kundi kuboko afise agahanga k'umuntu yapfuye. Ivyo ni ukwibutsa umunyavyaha yuko twese dukwiye gupfa. Umubiri wacu turawukunda cane, turamara umwanya munini tuwutunganya, mu kuwambika, mu kugaburira, tuwuha ivyo wifuza vyose. Uwo mubiri uzopfa ubore, niko vyanditse muri kino gitabo c'umutima w'umuntu. Haravuga hati inyo zizowurya, yamara impwemu y'umuntu ikwiye gushika imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Umunyavyaha aratanguye kumviriza ijambo ry'Imana no kugururira urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. Ni ukuvuga ngaha ikintu kigaragara kuri uno munyavyaha, canke ko uwo muntu atanguye kwihana, kubera ko umutima umwagiriza, aca ataraha ikibanza ijambo ry'Imana, urukundo rw'Imana rugatangura rukaba muri we, agatangura kumva regret, akumva yicujije, akabona Imana ingene mukunda cane, nawe akabona ingene adakunda Imana. Ivyo bigatera umuntu kwihana, kandi ivyo bikaguza urukundo rw'umuntu mu mutima wiwe. Mugabo ikintu gikuru gihambaye nuko uwo muntu aguma abona yuko abikiwe gupfa, kandi vy'ukuri umuntu akwiye gupfa. Ako gahanga umumarayika afise ngo gasigura ko twese tubikiwe gupfa. Umutima uba uri kuremeza uwo muntu ko akwiye gupfa. Muravye iyo shusho canke iyo sura y'uwo muntu muri ico gicapo, biraboneka ko ari isura y'umuntu ariko aramwenyura. Kubera iki? Umuco utanguye kumumurikira, ibintu atari yiteze, umunezero atari afise atanguye kuwuronka. Iyi rero ni intambuko nziza cane umuntu wese ategerezwa gutera. Mwijuru hatuje abantu bihanye, niyo ntambuko ya mbere umuntu atangura gutera, hama ibindi bikaza mu nyuma.
nicyo gituma nawe umaze gukizwa, nawe ukijijwe, ukaba ushobora kuba umaze igihe kinini mu ishengero ariko udafise umunezero, ariko udafise amahoro, ariko udafise ikintu bitwa umunezero w'agakiza. Urakwiye kubiraba neza, ni igiki kunyaga amahoro, kuko umuntu ari mu byaha nta munezero agira. Mugabo atanga kumurikirwa n'umuco, atanga kugira amahoro, atanga kugira umunezero, kugira akaneza, akumva urukundo rw'Imana ruri muri wo, gukunda inzira y'agakiza, akumva arayikunze. Mugabo ikintu kimubabaza gusumba ibindi, ababara iyo yumva ibyaha mu mutima, ababara iyo yibona ko ububi, ababara iyo abona ko adatunganiye Imana, ababara iyo abona adakunze Imana. Ibyo rero nivyo Satani aba agomba gukorera kugira ngo ahagarike umutima w'umuntu. Mugabo muko muraraba iyo shusho y'uwo muntu, murabona ko mu maso hiwe haratanguye guca. Kubera iki? Urukundo rw'Imana ruratanguye kwinjira, mpwemu yera aratanguye kumumurikira. Rero icambere cyari ico, ni umumarayika afise inkota. Icya kabiri afise agahanga mu kuboko k'umuntu yapfuye, kugira ngo yemeze umunyabyaha ko umuntu wese abikiwe gupfa rimwe, mugabo inyuma y'uko gupfa agahongera agahagarara imbere y'intebe y'imanza. Icya gatatu, muravye hejuru murabona ko hariho inuma isa nk'aho iriko iramurika. Ibyo rero bisigura iki? Bisigura ngo mpwemu yera aratanguye kwaka mu mutima w'umwiza. Umuco w'Imana urinjira ugatangura kubonesha mu mwiza. Umuco ubonetse, umwiza ukwiye guhunga, urukundo rw'Imana rususurutse rutanguye gushisha umutima ukonje. Ibyaha byerekanwa na bya bikoko twabonye bikwiye guhunga. Ni ukuvuga ibyo bisigura ko mpwemu yera akitangura gukora. Kubera iki? Kubera umuntu yemera ijambo ry'Imana, atanguye kwizera, hama akugurura urukundo rw'Imana. Ivyo rero bisigura ngo mpwemu yera aca atangura gukora, kandi mpwemu yera aje aza nk'umuco akamurika ahantu hari umwiza, hagaca habona bya bikoko bigaca bihunga. Bimwe twabona muri cya gitabo, muri cya wa mutima w'umunyabyaha biba birimwo. Kubera urukundo rw'Imana rwinjiye, ibyaha bitegerezwa guhunga. Kandi turazi ko mpwemu yera atabana n'ibyaha, nico gituma ibyaha bice bitangura guhunga. Yesu nawe yarabivuze, kuko Yesu yavuze ati jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogendera mu mwiza. Iyo jambo Yesu yarayivuze muri Yohana 18:12, havuga hati jewe ndi umuco w'isi, uwunkurikira ntazogenda mu mwiza. Abakunda umwiza kuruta umuco bazobona ibara. Yesu yinjiye mu rusengero i Yerusalemu, ahindira hanze abadandariza y'inka, inuma, intama, asesa amahera y'abariko baravunja, ababarira ati ingoro yanje ni inzu yo gusengeramwo, ariko mweho mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Ivyo vyerekana ko umutima w'umuntu ushobora kwiganzirwa na shetani agawukoresha ibindi. Umuntu akamuragorera gukora ibyaha, agakora ibitahesha Imana icubahiro. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko imibiri yacu ari isengero za mpwemu yera, aho mpwemu w'Imana aba. Nico gituma Yesu yinjiye aca ahindira hanze byose, bya bikoko byose akabihindira hanze, bwa bwibone, rya shari, inzigo, ubusambanyi, ukwicana, uburake, ibintu by'uburozi, ubupfumu n'ibindi. Ibyaha umuntu wese aba afise abihindira hanze, agaca yiganzira uwo mutima. Umuco ukarasira umuntu, hama umuntu akagenda ahabona. Nico gituma kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari ibintu by'igiciro, ari ibintu by'ikimazi. Ndakwipfurije Yesu. Ushobora kuba ufashijwe n'ino video. Tuzoza turabe n'ibindi bice bikurikira, turabe n'izindi parti zikurikira, kugeza kano gatabo k'umutima w'umuntu tukamaze tubone icyo bagombye kutwereka. Mu gicapo cya mbere baratweretse ingene umutima w'umunyabyaha umeze. Ubu naho baratweretse ingene umutima w'umuntu atanguye kwihana umeze, umuntu atanguye kurondera Imana. Umuco w'uhoraho uramumurikira uwo muntu, akemera ijambo ry'Imana. Iryo jambo rikagenda rigatanya impwemu n'ubugingo, hama mpwemu w'uhoraho agaca amumurikira. Mpwemu w'uhoraho atanguye kumurikira uwo muntu, ibyaha bitangura guhunga, ibyaha bigahunga, urukundo rw'Imana rukaba rwinshi, bya byaha byose bigahunga. Mpwemu yera agashishikara kubayo, mpwemu yera agashishikara kugwira, kugeza uwo muntu abaye umukizwa by'ukuri. Ora kuba atamunezero agakiza ufise, suzuma ikintu gituma utanezererwa agakiza. Suzuma ikintu gituma atamunezero agakiza ufise, kuko umuntu yihanye atekerezwa kugira umunezero w'agakiza, akanezerererwa ibyarimo, akanezerererwa Imana, agashavura iyo yakoze ibyaha. Iyo yumva ibyaha mu mutima, iyo yumva amajwi amutandukanya n'Imana, akaba ari byo byonyine bimubuza amahoro. Yesu abaho umugisha. Mwakoze kwihangana mu karori no video guhera ku naho kugeza ku iherezo. Umwami wacu Yesu Kristo abahe.